umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Ako karakanyamuneza k'abakenyezi aho Ibanki KCB yari iramutse itanga imfashanyo kuri uyu wa 8 ntwarante ijanye n'uburyo bwo gufasha abakenyezi bari bavuwe bagakira ntibaronke amafaranga yo gusohoka ibitaro. Ibanki KCB isanzwe ifise ihangiro ryo guteza imbere ukungana kw'ibitsina ikaba yashimye uyu mwaka kugarukira kuri abo bakenyezi. Ibanki KCB yari yatanze iyo mfashanyo ku bitaro Clinique Prince Louis Rwagasore no ku bitaro Roi Khaled kugira ifatanye n'abo bakenyezi bashobore guhimbaza umunsi mukuru wahariwe agateka k'abakenyezi bari kumwe n'imiryango yabo nk'uko vyamenyeshejwe n'icegera c'umuyobozi mukuru w'Ibanki KCB Leonidas Gatavu. Nkuko mubizi iyo umuntu atagira amagara nta terambere rihaba. Iyo umuntu atamagara afise bituma atagiye mu muryango wabo, bituma agira ivyiyumviro bibi, n'abasigaye muhira bitwa ko bari gukora ntibakora neza kuko bafise ivyiyumviro bibi vyuko batari kumwe n'ababo. Rero mu ntumbero yo guteza imbere abantu baho tusanzwe dukorera twama tugerageza kuraba ico KCB yofasha kugira ngo ubuzima bw'abantu bubandanye butera imbere, kuko turazi yuko n'abakiriya bacu badafise amagara ntibo badanya bakora neza, kandi muri aba bose ari abasanzwe ari abakiriya bacu n'abadasanzwe ari abakiriya bacu n'abarundi bakeneye guteza imbere igihugu cacu c'u Burundi, kuko igihugu giteye imbere n'Ibanki bandanye itera imbere kandi n'amagara y'abantu akabandanya atera imbere. Tugomba kwama dufashanya rero muri vyose ico dushobora, ko si muri ibi gusa, si uwo munsi gusa nk'uko yabivuze, no hanyuma turonse uburyo turonse akanya tuzoraba ikindi dusubira gufasha kugira ngo abarundi babandanye batera imbere, babandanye bagira amagara meza. Umuyobozi ajejwe ivy'amagara ku bitaro Roi Khaled Mbonicura Jean Claude arashima iyo mfashanyo yatanzwe n'Ibanki KCB. Turahimbawe cyane na kino gikorwa KCB ikoze hano muri bino bitaro byacu, kuko abagwayi bacu haraheze iminsi bari ngaha barahejeje kuvugwa mugabo badashobora gutaha kubera uburyo. None turabakengukiye cyane gose bivuye ku mutima. Nkeze n'abafasoni uno munsi bashoboye kuronka ubafasha kugira ngo basubire mu miryango yabo, gutera kugira ngo igihugu kibanaye gitera imbere guciye ku bikorwa byabo bariko barakora nabo nyene. Karine Manirakiza numwe mu bakenyezi bari baronkejwe iyo mfashanyo, nawe nyene yagaragaje umunezero wiwe kubona Ibanki KCB yabiyumviriye. Ndakengurutse je naje ngaha ngwaye kandi ndemvye cyane, nta buryo nari mfise kuko umufasha wanje nta karaka yari afise, yarakwijije amezi 9 ashemerereye. Hama naho biruko umumere yaranzanye anshikanye ngano kuri abaganga banyakiye, barakoze igikorwa ciza cyane, Imana ibahezagire. Barankwirikiranye bikwiye, baramvura ndakira. None ubu numva mitende, nukuri nari narabuze uburyo bwo kuriha, nari naraciye hirya no hino mu miryango ariko ntavyo bari bashoboye. Nukuri Imana ibazanye ikabashikana ngaha, mvuze ngo Imana ibahezagire. Kuba mwatwiyumviye ko iki gikorwa mwakoze murushirizeho kugikorera n'abandi. Mwagize neza, bari banciye amahera menshi cyane, naho nogurishije agasozi kose ntayo noronse. Ico gikorwa cari kirongowe n'umuyobozi mukuru wa KCB Masika Mukure n'icegera c'umuyobozi mukuru Gatavu Leonidas. Abagwayi bashika kuri 11 bavuwe bagakira nibo baronkejwe iyo mfashanyo kuri ivyo bitaro.